Abo bashikiranganji b'imigenderanire n'amakungu b'akarere ka Afrika y'ubuseruko bahuriye muri Zanzibar kugira bige ibibazo vy'umutekano mu karere n'imigenderanire hagati y'ibihugu bihurikiye muri EAC. Kakaba kandi ari akaryo ka bamwe bamwe ko guhura mu mwiherero. Abo ni nk'abo mu Burundi n'u Rwanda bahuye mu gitondo co ku munsi w'Imana. Albert Shingiro na Olivier Nduhungirehe bakaba bamenyesheje ko bumvikanye ko vuba bagiye gutorera inyishu ku bibazo biri hagati y'ibihugu vyabo. Imigenderanire y'ivyo bihugu ikaba yahagaze igihe leta y'u Burundi ifatiye ingingo yo kugara imipaka isangiye n'u Rwanda, irega u Rwanda ko ruhaye indaro umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara, bunasaba ko abashatse guhirika ubutegetsi barungikwa mu Burundi. Kuri uwo munsi w'Imana nyene, umushikiranganji w'u Rwanda yarahuye n'icegera c'umushikiranganji w'imigenderanire wa Kongo. Olivier Nduhungirehe na Gracia Yamba bakaba baganiriye ku matati ari hagati y'ibihugu vyabo. Uwo mubonano ukaba wari uhagarikiwe n'abaserukiye Sudani y'Epfo na Tanzania. Ariko rero naho umushikiranganji w'u Rwanda we yamenyesheje ko uwo mubonano wavuyemwo ibintu vyubaka kandi warondera inyishu ku bibazo, anavuga ko bafashe ingingo y'uko ibiganiro vy'i Rwanda na Nairobi binagurwa, uwo muri Kongo we yaciye avuga ko uwo mubonano atakindi wari ugamije atari ukuganira bisanzwe, ata ngingo yahafatiwe. Bakaba babonanye mu gihe Kongo irega u Rwanda ko rufasha umuhari M23, u Rwanda narwo rukarega Kongo ko yahaye indaro FDLR yakoze ihonyabwoko ry'abatutsi. Mwomenya ko ivyo bikorwa bikoranije abo bashikiranganji bose mw'izinga rya Zanzibar bizomara imisi 3.